Mugisha hariho umumama agwaye cane, agwaye n'ukuri aremvye nyene aremvye, yifuza gutaha mugabo vyase ukuntu yotaha, nukuri twagomba udufashe urabe ukuntu womutabariza atahe nukuri, araremvye agwaye ukuboko, araremvye nyene araremvye kandi ubu yaravuye ku kazi ari kuri ofisi, mugabo reka mbanze mbaze ofisi yagize yaciyeko kugira tuguhe amakuru twasesanguye ameze neza, kubera n'umugabo wiwe yagumye aguterefona kubera urabona n'amarezo yo mu Burundi ntabwo ameze neza ngo yakubuze. Ndatanze mwiriwe, je ndi umwe mu bari muri Saudiya, hama nashaka ubutabazi buvuye kuri mwebwe, nukuri mwoba mukoze cane, nukuri Mugisha jewe ndafise ingorane ahantu ndi nukuri inzu ndimwo nta mahoro nigeze ndayigiramwo, kuva niyo nzu ndayishikamwo ndayimazemwo amezi 5, kuva ndahashika nta mahoro nigeze ndahagirira nta n'amatonya, nukuri iyo nzu narayishitsemwo ibintu biratangira biramfata nkaza nzungurirwa nkikubita hasi ntazi ibintu binkubise hasi ivyarivyo, nababwira ngo ndagwaye bakaca bambwira ngo singwaye, burya rero nguma ndaremba, haragera igihe ndondera abo kuri ofisi ndayirondeye yo mu Burundi sindayitora, ofisi y'ino nayo nta nimero zabo nzi, rero nukuri jewe ubutabazi ngomba nubwo kunsabira, nubwo kuntabariza mukansabira ko bonsubiza mu gihugu c'Uburundi nkasubira iyo navuye nkataha, kuko ndumva ko meze nabi umwanya n'umwanya, ubuzima bwanje burashobora kuja hasi, nukuri mwoba mukoze, ibintu biramfata nkikubita hasi, ubu ukuboko kwarabaye pararize, umugongo, umutwe igihande kimwe, haragera umwanya ubwenge bukazimira simenye n'iyo ndi, simenye n'ibiriko birambako, narabasavye ati nimundungike ntahe vyaranse, nukuri mwoba mukoze cane, naranababwiye nti nimumfate mundungike basi munjane kuri ofisi, bakaguma banka bambwira ngo nindindire, nanje ubuzima nkaguma numva ubuzima butera bwanka, nta mahoro mfitiye mw'iyo nzu, kanatsinda n'inzu mbamwo, inzu ndaramwo ntago ariyo bararamwo, jewe bansize mu nzu ya jenyene, iyo nzu ndayinjiyemwo nca ngomba gupfa, ubwenge bukanyiga nkikubita hasi, simenye n'ukuntu naguye hasi, nukuri ndarushe, bantwaye kwa muganga umusi umwe bampereza ibinini ataco bivuze, ivyo binini ndabinyweye nonono ubwenge bwaca bugendana gose, nukuri mwoba mukoze cane. Ndabaramukije inshuti zanje mumeze neza, nagira nshimire kwanza abantu batwitura, mugabo mbanze ndanabigishe amayeri yo kwitabariza mu gihe bamerewe nabi. Birababaje kubona umuntu agwara hanyuma agatabaza akabura uwumutabara, ico kirababaje cane. Ikintu rero nagomba kuvuga hakuru ni nk'inkebuzo kuri bashiki banje, mwe mutabaza muri mu ngorane, hariho ibintu iyo uvuze bikwicira kumvikana, bikwicira ko ikibazo cawe cumvikana, ni ukuvuga ibihugu vy'Abarabu birazwi ko birimwo ibintu vy'uburozi,
mugabo iyo ubigize ikintu gishobora gutuma utabagwa kenshi birangira atakivuyemo kuko barya bobo ntibavyemera no mu Burundi murazi ko ibirozi bitemerwa kandi naho nyene baravuga ko bihari. Rero ushobora gusanga ivyo bintu bigushikira ari kubera ivyo bintu vy'imyuka mibi yo ngaho birumvikana. Muze mugerageza musenge cane, mubwirabwirane mu magurupe ukuntu mubigenza, ukuntu mukoresha amavuta meza hezagiye, bavuga ngo amavuta ya elayo ngo iyo uyanywa canke ukayisiga ngo biratuma ivyo bintu vy'imyuka mibi ataco bikugira. Muba muvyumva, nama numva mubivuga nta n'ivyo nzi jewe mu vy'ukuri, muga nama numva mubivuga n'ibindi. Rero murumva nk'uwagwaye mugabo nta butabazi ariko araronka. Ikindi kintu nagomba kubabwira nuko iyo ubonye umeze gutya ugerageza, kuko uragwaye mugabo ntibigaragara cane gose ko ugwaye, gerageza nyene wigwaze gose, uko kugwara ufise wongere wirembeshe. Sindiko ndababwira ngo mwirembeshe mutagwaye oya, mugabo nimba ugwaye ukabona ntibakumva bereke ko ugwaye nyene, menya uko ubikora ubibereke, kuko abo bantu nta kigongo bafise, ugwaye bukebuke ntibabibona. Rero ongereza, ntuzurindire hahandi usanga n'uguhema utagihema, ugenda udashobora no kugenda no gutambuka ngo uzovuge ngo uragwaye ngo ubone kubigaragaza oya. Ugifise agatege gakeya menya ukuntu bigenza kugira ngo wigarukire. Nuko aha rero reka nce niterera akamo nk'ikigo camufashije kugenda muri Arabia Saoudite, kiba gifise ico kiri bukore kuri iki kintu, kuko nimba mwumva agwaye nk'uko muvyumva namwe kandi agasaba kujanwa kuri ofisi bakamwankira, haba hasigaye kutabagwa namwe, kuko n'ubundi ejo yopfa birabagarukako, nako ntaho muhurira, nta nubwo bibagarukako, mugabo ntitwobura kubivuga. Ego jewe reka ngerageze hanyuma ndabe ibishoboka aho nshobora kumuvugira, turabe ko ico bomufasha. Bamufashije nuko, batamufashije naho ni guhindura indi mikenyuro. Ikindi ca nyuma norangirizako, iyo vyase vyose sohoka wihereze polisi, ibi bintu uze kubibwira polisi. Baguhendahenze ngo usubireyo wanke, ugeze muri polisi uryame ubereke ko uremvye, niho ubutabazi bwonyene buba busigaye iyo umukoresha wawe yase kugutabara. Impamvu nshira kino kiganiro hano suko vyose mu vy'ukuri mba ndabishoboye, mugabo iyo wumvise nk'ukuntu yatabaje umushiki wacu, nanje ukumva impanuro nshizeko, ndazi yuko abantu munkurikira mugenda mwumva bino bintu bikazobafasha namwe mu nyuma. N'uyu rero nizere ko ashobora gutabagwa, mugabo nawe wumvirije ibi mvuze uzubikoreshe, ntuzurinde gutabaza mu gihe ubona ko ushobora gukora ibi utarinze no kwirirwa unyandikira canke umpamagara. Ariko vyanse nta ngorane, karibu uzundondere, mugabo nimba bigishoboka ko ushobora gucika abantu mu gihe bakugaraniye mu nzu base kugufasha, bacike ugende ubwire igipolisi ko ugwaye. Nk'ubu urumva ko agwaye ibintu aza agwa hasi agata ubwenge, aha abagwaye mugabo ntibashobora kuvyemera. Murakoze rero, reka turabe ko arico twamufasha.